bagaca babesha abazungu bagaca bazana amafaranga imiryango yabo nayo ntishikirwe. Umuntu yarungitse umuntu muri Somalia, umusirikare yahembwe igihumbi, yandikiwe igihumbi n'amafaranga arenga ko, akaronka amafaranga amajana 5 y'amadolari, nayone akavunjwa kuri toya berube, ku buryo biteye agahinda, aho abantu bakeneshwa ku ngufu, abantu bashobora kubura uburenganzira bwabo, kandi baba bitwa ngo baratoye. Ivyo byose rero nibaza ko vyogenda vyandikwa hakazoba amapledoyer, abo bantu babona yuko bidashoboka ko bashobora kubandanya batwara, bakaraba ubundi buryo nimba ari gusubiza igihugu canke kugira amasezerano kugira ngo igihugu gitwarwe neza. Zari zo ntererano zanje murakoze. Okay, merci Jérôme ku ntererano zanyu. Mwese uko muri batatu ngaha kuri jewe muri abantu nubaha cane, Innocent Muhozi, Jean Philbert Karangwa na Jérôme. Vous avez des médias twita en exil, ziri persécuté, zihowe ko zavuga ukuri. Dede yaragerageje kubanumya, baraturira amaradiyo, baraturira amateleviziyo, eka baranagerageza no kuja mu mahanga kubatoteza, ariko mubandanya mukora akazi kanyu. Mwebwe ukuntu muriko murobserva ibintu biriko biraba mu Burundi, mubona umenga iyi systeme Dede yoba isigaranye nk'imyaka ingahe canke amezi angahe? Reka ntangurire kuri Muhozi, hakurikire Jean Philbert, hama Jérôme, hama abantu bace batangura gupoza ama question. Ndabona Demokrate yaduze hamwe na Londres. Merci beaucoup. Uburambe bw'iyi systeme iri mu Burundi ntibuhagaze kuri yo cyane cyane, buhagaze ku bayirwanya, kuko mu gihe tudakora ibyo tugomba gukora kugira abantu baje hamwe, inguvu zije hamwe, tuba turiko turabaha umwanya. Nitwaguma rero mu byo tuhitiyemo, ni ukuri tuzoba turiko turabaha umwanya wundi, kandi atabo bari bakwiye kuba bagifise kuva kera bari bakwiye kutakigira umwanya, ariko umwanya bawuronse kubera gukora nabi kw'abitwa ko badashaka iyo systeme kwibandanya yica abantu, isahura abantu, bicica inzara n'ibindi mabi menshi. Bituvako nta pronostic nogira yindi atari kuvuga ati vuba byihuta dushoboye gukura mu nzira utu problème tutagira umutwe n'amaguru turi hagati y'abantu bitwa ko barwanya iriya systeme, niko iminsi y'iriya systeme izoba iheze. Nitwaguma muri utu tuntu usanga haguma haza utu declaration ngaha, akadeclaration kandi hariya, akadeclaration kandi hariya, mbega no gusiganwa uja he utagira vyangombwa bwo gushika iyo kuraja, aho kubanza kuvuga ati twegerane dushire ibishobotse byose hamwe kugira dushobore kuja kure. Uburambe bwabo rero buhagaze kuri twebwe, ntibuhagaze kuri bo. Ngira ngo ndagarukiye ngaho. Okay. Est-ce que muribaza yuko nk'ubuhoza nk'umugwi w'abarundi uri organize neza, mubona iyi leta ndayishimiye yo resista? Bon, leta ni leta, irafise ibishobora gukoresha, yogerageza yotera igeri, irafise, hariho abaprofita y'iyi systeme bariho, bafise ibikoresho byo kwica, bafise amafaranga yo guhemba abo bahemba bica, kurezista ko borezista kuko bariko bararwanira bya bindi bakunda nyene. Mugabo ntibisigura ko ntiboruvamo kuko nta murundi atabona ibyo turimo, nta murundi atabibona. Itera bwoba gusa mu gihe dushoboye gukura kw'iryo tera bwoba, abantu bagashira ubwoba bakabona ko bishoboka kubakura, bishoboka kubarwanya, bishoboka kubahida dans un premier temps, abarundi bagashira ubwoba bo kwiyefondra assez facilement. Mais il faut kubanza kugira capacité y'ubundi bwo capacité yo kuresista. Mwarabonye tout ce qui a eu comme tentative avant, à quel point babibalaya facilement parce que ce n'était pas assez solide. Bitari solide rero abantu bo batinya ati abantu n'ibikoko, mugabo bahuye n'abantu biorganije comme il faut, qui sont capables de tenir, le système peut s'effondrer assez rapidement kuko nta utifuza kwituva ko twese, nta utabyifuza. Okay, en tout cas kuri abo bariko bariorganiza, kandi je le répète, faites une communication effective. Mugani wa Muhozi turabona amatangazo, ariko ego turarindiriye ko baza tukabayagisha, hama aussi ko nibikorwa bitangura kwibonekeza sur terrain.
hari ibihuha byinshi numvise n'amaudio menshi ariko umuntu ntiyofatira ku maudio dufatira ku bintu biri des faits qui sont vérifiables umuntu akaraba nk'ivyo SOS Media iba yanditse ba Télé Renaissance ba Pacifique ba Peace FM ba Itara Burundi bose nyene bakagira ico bashikirije. Jo Philbert mwe muvyibaza kwiki? Urakoze mu bisanzwe rero nta leta nimwe kw'isi ya rurema yica impunzi yangaza abarundi inyuruza abantu iramba. Jewe mbere ahubwo mbona ko itanakiriho kubera ko nk'uko Muhozi yabivuze isigaye ihabwa inguvu n'abitwa ko bahagurutse kuyigwanya kubera ko babaye ubusimbira hamwe nk'uko bivuze ugasanga kana kakuja hamwe umengo bisaba kuhuzwa na ONU umengo bisaba kuja Arusha sinzi uwaturoze ngira ntiyakaravye ntivyoroshe ko abarundi bapfa kuganira ngo bapfe guhuriza ku kintu kimwe n'abagiye guhuriza ku kintu kimwe usanga bariyugaranye bavuga bati twebwe ibi nitwe twabitanguye kera nta wundi muntu yobikora neza canke nta wundi muntu yotuzamwo usanga abarundi bigoye ko bumvikana ku kintu niyo bumvikanye ugaca usanga haciye havukanya kuri yaco mu yandi majambo leta ya CNDD FDD ntikiriho ahubwo ako kajagari niko kabandanya kuyizura no kwibaza kwikiriho. Ntushobora kuba uri leta irya isinzira ikaryama umunyagihugu atubitse uwavubi, nta leta ibaho ishobora irya kane ku munsi umunyagihugu asanzwe atubitse uwavubi, nta leta ibaho ishobora kuramba mu gihe umunyagihugu yumva ku munwa gusa ngo umunwa wose uronka icurya, nta leta ibaho ishobora kuramba ivuga ngo umufuko wose ujejeta ifaranga kandi uriko urabashinyagurira ubabwira uti amadolari murayuzuranye nimurabe ku biti vy'ivoka atayo mavoka yose mubona n'amadolari. Nta leta ibaho ishobora kuramba nk'uko babivuga ari leta iryama igasinzira izi yuko hari incabwenge nk'abo ba Innocent Muhozi n'abandi bari hanze y'igihugu c'u Burundi no munsi ashobora no kubura wiwe ntaba afise n'uburenganzira bwo kuja kumushingura. Nta leta ibaho ishobora kuramba mu by'ukuri amakambi arenga 15 yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mu bindi bihugu ntavuze za diaspora n'ahandi buzuye birirwa babona abagowa yagoye ikivumvu. Iyo leta ngo izoryame isinzire, iyo leta yonyene irisenyura, iyo leta yonyene irikuraho, ahubwo hakaba ikibazo c'aba bandi bavuga bati mbega none isenyutse twoca tubigenza gute. Nico kibazo nama nibaza nti mbega uyu munsi by'ukuri turafise abashinga ntaye n'abapfasoni bijunja n'ijambo bashobora gufata responsabilité z'igihugu bakashayura igihugu camaze kugwa mu ihumbi, camaze kugwa mu manga. Bova hehe uyu munsi ngaha notanga ikibazo ubunyene nkavuga nti mbwira izina ry'umuntu mubona yaba uri hanze y'igihugu canke yaba uri mu gihugu ashobora gufata igihugu akacerekeza aho abarundi bifuza ninde. Iki kintu ndabizi ko umwe wese yoronka uwavuga mugabo woca usanga bigutwaye umwanya munini kandi vyari ibintu tutategerezwa kwiyumvira. Twategerezwa kuba dufise abakiri batoya baminuje ivy'amashure baciye ubwenge bize banonosoye ibijanye n'ahisi igeze baciye ubwenge bashobora bakarongora igihugu. Uyu munsi rero uri kurambwira ngo leta ya CNDD FDD nk'uko uri kurabivuga uyishiraho uvuga ngo irahari kandi atayihari, mu by'ukuri mbona ari ni nko gusogota, ni nko kubabaza abarundi. Burya kumara imyaka 10 uri mw'ishitingi, kumara imyaka 10 naho wahungiye bakwirukako, kumara imyaka 10 udashobora kuronka utwufungura wirigura atarataza kandi wawe wari wavyukira ku murete, umuntu akakwirukana ati mvira ngaha genda, ivyo vy'imirete n'ivyi wawe genda uburabuze uhere nk'ifu y'iminjira
niwaza naho uzoza ari chini ya ulinzi ukumva neza yuko iyo leta izoramba gute. Abarundi ntibakiri babandi, abarundi ntibakiri bijuju, abarundi ntibakira abantu ushobora gutwara ushatse. Hari n'incabwenge nyinshi yewe nabo bo muri CNDD-FDD abana babo biga hanze ndabikunda kubera ko bavayo barahinduye ivyiyumviro bamaze kubona abandi aho isi igeze, bamaze kubona abandi ivyiyumviro basigaye bafise. Ibindi bihugu biriko bihiganwa kugurura amasatelite, ibindi bihugu biko byubaka ibisagara bizomara imyaka 100, ibindi bihugu biriko birisuganya, ibindi bisagara biriko birondera kuntu bivaloriza amahera yabo. Uno munsi amahera mu Burundi yatubanye ibipapuro n'uwitwa ngo arayafise ntacari karamufasha kubera iki irigiri riko rigura 5 ntushobora kuronka ipiripiri udafise amafaranga 700 ipiripiri ryambuzi rimwe ugacumbwira yeze uko ubwo butegetsi buriho. Nukuri nagira ndababwire neza yuko Grand Frère Muhozi yakivuze avuga ati abarundi mu gihe batazoba bariga kuja hamwe bakabandanya baba udusimbira hamwe, ubona ka organisation kamwe hariya kandi kinyombora kagakuruku kagera hariya ahubwo kagaca gaponda yandi abafise ico bafasha bavuga bati none tubigenze gute. Mu by'ukuri ndabizi ko hari ahantu twigeze guhurira na Muhozi nyene twari kumwe mu gihugu kimwe, duhura n'umuntu wo ku rwego rwo hejuru abonye abashingantahe n'abapfasoni bari aho hantu yuzura agahinda kenshi aravuga ati ndababaye, none mu Burundi hasigaye bande ko mbona mwese muri ngaha ehe naka none Uburundi burimwo bande? Bose barangajwe, bose ingufu zabo ziriko zipfira ubusa hanze y'igihugu, bose bariko barapfa ubusa. Nukuvuga ngo uno munsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye iyo aza kuvuga ati reka mbanze ntorera inyishu ikibazo ibintu byabaye mu mwaka 2015 mpiriwe mpishije sinari mpari ego nari mu mugambwe CNDD-FDD muga hari ivyo ntobazwa, ibintu byo kuguma mvuga ngo abapuciste ibi ngo ni mubampe ngo nibagize ibi bavyitinya ndamuvana bavyita ugwitwazo, ibi inye byo kuvuga ngo abahunze ngo nibagira iki niki ngo abagiye mwibarabara ngo abagikira ngo ca gatatu. Evariste Ndayishimiye yarafise amahigwe menshi 100% yo gutwara neza kandi agatwarira bose, yarafise amahigwe akomeye cane kandi yari gukoresha kugira ngo atahukane impunzi. Twese uyu munsi tuba turi mu gihugu, twese uyu munsi turiko tubaka igihugu cacu nkuko tuvyifuza. Rero reka ngaruke ku nkundiye ngaruke ku co nariko ndavuga ko ibintu vy'amahafle mu by'ukuri uri kuraraba ibiriko biraba mu Burundi, nibaza ko bamaze gutora uwundi mukenyuro abarundi batamenyereye, atari uwo guta ibiziga mu miferege, atari uwo guta ibiziga mu mabarabara canke guta ibiziga ku muhana w'umuntu no kubimanika ku mugozi. Ntimuzotangare mubonye nk'inyuma y'indwi 2 hatanguye gutorwa ibiziga vyinshi yaba nko mu nzuzi, urazi ko iri muri systeme yabo kuva bagishika ku butegetsi, canke mugasanga bararondeye uwundi mukenyuro wo kumara abantu. Murabizi neza yuko nko mu mwaka w'2015 igihe haba imyiyerekano y'amahoro, hari urwaruka rutari ruke rwagiye rurafatwa, bamwe bagategwa inshinge batazi ngo zirimo ibiki, abandi bagahambirwa insyo canke ububido burimwo amazi bakabuhambirwa ku magara. Uyu munsi hari urwaruka rwinshi rugorewe mu makambi y'impunzi biyagaza ijoro n'umurango, bafise ibihere babaye nk'ibikere birirwa bariyagaza batazi ngo bagwaye iki. Uyu munsi hari abadashobora kwibaruka, hari abadashobora kuvyara kubera ko batewe inshinge batazi. Uyu munsi hari abakenyezi bafashwe ku nguvu bihebuye banategwa ingwara zitandukanye no baracagorewe mu buhungiro, baracagorewe hanze y'igihugu. Ugaca wumva uwundi ariko arayayata avuga ngo amahoro mu Burundi ngo numusesekara, ngo impunzi zishatse ngo zoza ngo chini ya ulinzi. Nagira ndababwire neza yuko abarundi umunsi bonyene babonye neza yuko bakwiye guhaguruka bagafatana mu nda. Renod muriko muranyumva?
Yego cyane ndiko ndakumva ariko twocagagura kugira abantu bashobore gupoza ama question. Ego ndiko ndasozera umunsi abarundi bamenye gufatana mu nda bakamenya ko tubiri tuvurana ubupfu bakamenya ko hari ico bonyene bokora niho batazosubira guhanga amaso M23 ifise ibibazo vyayo M23 ntiraje ishinga n'Uburundi M23 hari ivyo bashaka gushika kandi bariko barabishikako nimwaguma mwicece tukaba tuvuga ati reka nawe ntuturabe none nawe ntibazobura uko babigenza nagira ndakubwira yuko ikibazo cawe ni wenyene wo kugitorera inyishu nta wundi muntu azoza none ko twahanze amaso amakungu tugahanga amaso za Arusha tugahanga amaso za Nations Unies tugahanga amaso ibihugu vya rutura mwigeze mubona bikemurike nuko bavuga bati nimba babagabo n'ukuri bijunja n'ijambo baravuye mu gihugu b'abapfasoni ijambo bashobora kuja hamwe barafise ico bokora kandi bakabohoza igihugu nimuve ku mirete nimuve ku petit déjeuner nimuve mu munyenga mumenye neza yuko hari ico gukora nikihe co gukora ndi mu bantu nanje bakunda kuko am peacemaker ndi mu bantu bakunda kumvikana bidaciye mu ngimba mugabo yo considering inginga like last solution nkavuga iyo byabaye ngombwa canke yakundi kuntu umuntu yobigera iyo byantu umuntu araheza akiyahura nk'uko abo muri M23 babikoze abana bari yahuye bava ku mirete bamwe bava muri za Canada abandi bava hehe baravuga bati twebwe turabanyekongo kategezwa guharanira uburenganzira bwacu ni wowe uri kuharanira uburenganzira bwawe uri mukuri ngo n'Imana ireke kubana nawe ngaho rero ni muheze koheza tugashayura Burundi cyane turiko twumvira kubw'inyungu z'igihandi twumvira kubw'inyungu z'abarundi bose atamuhutu atamutwa atamututsi binama nabivuze nta rugamba rw'abatutsi rubaho nta rugamba rw'abahutu rubaho nta n'urugamba rw'abatwa rubaho urugamba n'ugumurundi umurundi wese abonarira igihugu uyu munsi n'uzojaho yo bari nko muri space avyumve ni wajaho ugakora nabi tuzokwikuriraho kuko nitwe tuzoba twagushizeho n'umunyagihugu azoba yagushizeho nutishiraho ku nguvu mugabo nutakora ivyo twagutumye cyangwa umutwarire bose ukaza kuvuga nkuko Jerome rekarabivuga ati nta batutsi bagifise ivyo batwara hariya kuko bari barihaye intumbero yo kuvuga iti bati hazogera mu mwaka 2020 atanu umuntu agifise ica dandaza mu isoko reka duturire isoko kuko bafisemwe imitahe ari benshi badandaje kuva kera barungutse hama natwe tuzoca twubakiya kijambere duha ibibanza abo dushaka canke twomora abo dushaka tugira ikiniki vuga cumbwira ngo iyo leta yoramba gute naho rero mbaye ndageza horana umukama Ego merci Jérôme anyemerere iyo question bon nibaza ko inyishuje ubwanje en fait nshaka guha umwanya abandi bantu kugira bapoze question Jérôme uranyemereye duha abantu bapoze question hama uce wishurirako Merci beaucoup. OK. Umuntu yashitse ubwa mbere yari Landry co-host wanje araza gufata ijambo aho abishakira nk'umuko host niko bimeze. Donc hatangura Democrate hagasubira Kirigica hagasubira Delibright hagasubira Nkongoro hama Vanessa. Democrate Kirigica Delibright Nkongoro Vanessa. Democrate ijambo ni gwanyu. Murakoze kumpa akanya ndabaramukije ndanashima kino kiganiro mwashoboye gutunganya jewe ikibazo nagomba kubaza bano batumire ni kibazo kijanye nuko bosi bagerageza kwerekana yuko ikarone bagerageza kwerekana n'ivyo twese tubona nk'abarundi yuko Burundi buriko burasha butemba buriko burashikirwa n'ibibazo n'ibihe bidasanzwe bikagaragara neza yuko mu basanzwe baburongo yatanumwe anezwe gutorera inyishu ivyo bibazo bihari ahubwo barondera ukuntu barondera urupfu ni rw'imfane rwo kurondera ahava ibibazo canke bo kwitwaza ibindi bintu bakariha kurondera inyishu nziza ku Barundi
rero benshi bagiye barerekana ati abarundi bose boja hamwe bakarengera bibatandukanya tukagira umugumo wo gushobora gukura iyi nkono abarundi bikoreye ngira irenze igirishika imyaka 20 ya CNDD-FDD. Rero ndabaza abi Jerome canke Muhozi na Fribert, ndabaza abarundi bari hanze n'abarundi baba bari mu Burundi, mubona twoshobora gufatana mu nda twese gute kugira dushobore kugwanya iyi ntwaro ya CNDD-FDD, ufatiye yuko abarundi bari hanze bashobora kuja hamwe canke bashobora kwitaba ibiganiro nk'aya masupesi bagashobora kuvuga, ariko nk'abantu baba bari mu Burundi biragoye ko bashobora kuronka aho bavugira bivanye n'ivyo bashobora gukorerwa canke bashobora kubatanga ati naka yavuze ibikwiradiyi naka yavugiye ngaha yagiye mu kiganiro iki, ugasanga buzuye bwa bwoba bategwa na CNDD-FDD. Murabona abarundi bari hanze y'igihugu nabo baba bari mu gihugu hagati, twese twoshobora guhura gute, twese twoshobora gufatana mu nda gute kugira ngo dushobore kugwanya iyi CNDD-FDD nkuko vyoba vyarakozwe 2015 aho twagira ama manifestation twiyamiriza itembagazo ry'ibwirizwa shingiro nkuru nziza yaragize ikiringo ca gatatu. Mwarabona ko bara abarundi benshi dufatanye mu nda, mbega ubu vyoshobora gukunda gute ko tubona benshi umugwi munini w'abarundi bari basanzwe basemerera bavuga ubu unye bari mu buhungiro, mubona vyoshoboka gute? Ko karakabazo ka mbere. Ikindi kibazo, murabona iyi ntambara iri muri Kongo ivyo yagiye irakwega n'ivyo igira ikwegere Uburundi bivuye ku bukunzi bw'inda no ku nyungu z'abatwara Uburundi duhereye ku mukuru w'igihugu. Murabona yuko abasirikare b'abarundi bariko barahondera muri Kongo, wahindukira ukarabona musi abasirikare b'abarundi ukuntu basigaye bameze, basigaye abantu batabarizwa n'abasivile, aho je nibaza nti vyabaye ryari aho umusirikare ashobora gutabarizwa n'umusivile. Abasoda no musi Burundi bufise ni ba basoda twari dusanzwe tuzi canke n'abasoda bagaburiwe ngira ngo ibihuriko badashobora kuvuga ijambo na rimwe mu gihugu mu gihe ibintu vyayangaye, wasanga abantu abarundi canke abasivile biteze impinduka ku gisirikare. Murabona kino gisirikare c'u Burundi mwebwe muriko muracihweza, abantu muvuga musanzwe muri nararibonye muriko muravyihweza, murabona hari uruharagosho igisirikare c'u Burundi coshobora kugira mu guhindura ibintu vyabaye ndase uno musi mu Burundi. Ego utubazo twanje twari nkutwo, ngira ngo nintumva ntishuwe neza ndasubira kugaruka, ariko ngomvye gukoresha umwanya kugira ngo mpakanya abandi. Murakoze. Ego sinzi si abatumire bashaka kwishura buno nyene canke ko tworindira abandi bagakoza amakesi. Ray Niriwe Nilandri bishobotse sinzi ko twofata ibibazo by'abamaze kuduga hama abatumire bagafata umwanya ukwiye kwishura. Ego reka dufate ibibazo. Toute façon ikibazo ca mbere numva cari ikintu kivuga kiti ihuriro ryo kuyaga nirihe, hanyuma tumenya dukurikira nde, hama twiyorganiza gute. Donc iyo yari question ya Democrate. Harakurikira Kirigica. Karibu Kirigica. Yambu sinzi ko munyumva. Turabumva neza, twosaba Vanessa kuzimya micro kugira dushobore kumva neza Kirigica atama interference. Merci beaucoup. Ntango ndamutsa mwese Renaud, Landry, Jérôme n'abandi bose. Nafise ibibazo bibiri shaka kubaza. Shaka kwibaza mwebwe mu host na co-host n'abandi wese bari bashaka kwishura muri ivyo bibazo. Bon, icambere nashaka kubaza, mbega abarundi hawuzi iki ngo natwe twiyumvira uko tubohora igihugu biciye ku muheto? Iki ni ikibazo. Bon, munyishuye mwebwe vyari sawa canke n'abandi bashaka guterera navyo ni sawa. Ica kabiri, kuki twebwe twama twiyumvira ngo nk'ubu hoza umuntu kutubohora, uwo muntu mbe twama twitize ninde, azoza gute? Ico kibazo mbese twebwe nyene twokwiye kwiyumvira uko twobohora igihugu? Bon, ibibazo vyanje vyari ivyo. Murakoze cane, nshaka kubategwa. Ego merci. Donc uriko uhamagarira abantu gufata ama responsabilité yabo. Abariko baratwumviriza bumvise ako kamo barashobora kuduga bakagira ico babivuzeko. Donc yari Deli Bright, hama Nkongoro, hama Vanessa. Mwiriwe.
na jewe nashaka kubaza ikibazo abatumira cane cane nyakubahwa Innocent Muhozi na ba Reynold n'abandi. Nari mfise utubazo dutatu. Ikibazo ca mbere gitumbereye kuri mwese. C'est évident que Neva amerewe nabi kandi bisa nuko vraiment ata solution ihari. Ari navyo vyohava bituma akora amabi kugira ngo yigwaneko. Hoba hariho solution yotuma Neva yikura muri iyi situation kuri niveau twovuga ati ibintu birasubiye inyuma akava muri iyi solution nyene akaronka solution imukura muri iyi situation kuko birabona ko ari muri situation yishizemwo itameze neza n'ukuri. Hoba hariho ukuntu vyokorwa canke ikintu yokora akabivamwo ata conséquences bimugizeko zotuma haba akarambaraye mu gihugu canke we nyene agwa mu ngorane. Ikibazo ca kabiri, abasoda bari muri Congo twumvise yuko umujenerali yarabatwaye ari Bujumbura kandi ko yabasize bamwe bazimiye ata commandement n'ibindi. Ivyabo bimeze gute? Est-ce que hoba hari ikintu gikorwa kuko turamaze gukurikirana ingene imiryango yabo imerewe nabi kuko ni benshi cane kandi barya bose usanga bafise imiryango, ni ibintu bibabaje gose. Hoba hari ibintu biriko birakorwa kugira ngo abantu babe soutenu canke hagire ikintu gikozwe? Bageze hehe canke boba bazogaruka mu Burundi? Boba bariko baja, hari ama information muba mufise? Ica gatatu, ibi bintu vy'abanyamulenge n'abanyarwanda bariko barafatwa batwarwa mu makambi, koba ari akagere ka nyuma bariko baratera? Vyoba ari ibintu bimeze gute? Ubwo ntihoba hari ibintu vyimirije bibi cane biriko birategurwa à travers bino bintu bizohava bikwega akarambaraye mu gihugu cacu? Murakoze cane, mugire umugoroba mwiza kandi merci. Merci pour brièveté de la question. Nkongoro et après Vanessa. Halo, muranyumva? Ego turabumva neza, karibu. Ndi muri bisi nambabara ari mu Rwamaguru. Sinza gufata akanya kanini, nagomba gusa ubwa mbere nshimire Reynold, nshimire Muhozi kubera amaze igihe asigaye avuga, umuntu asanzwe avuga menshi ariko igihe cyose ndamwumvise ndanezerwa cyane. Merci beaucoup pour participation zanyu. Muranyumva? Sinzi bara. Ego turakumva, wogerageza kuduza ijwi kugira Okay, reka nduze ijwi. ego vyofasha. Ubu ni sawa? Ego ubu c'est mieux. Ego c'est mieux. Ariko ndavuga nti ndashimira mu participation yiwe na Reynold. Ikibazo naco nari mfise mu rusanzwe ni ikibazo kimwe ndakibaza Reynold na Muhozi. Turamaze igihe tuvuga aho burya butegetsi bwa CNDD bugeze, ariko ndashaka muduhe espoir, hope ivuye kuri mwebwe ku byo mubona, ku bishoboka, kuko abarundi benshi baramaze kubona irya ntwara igeze. Nta politike ibaho ikorwa yubakiye kuri bijya bintu tubona bishoboka ubwayo bishoboka. Ni nk'uwodandaza bakagira umugambi wo kudandaza uburozi cyangwa ibintu bidashika, ntibashobora no kuzohindura ibyo twese turabibona. Baraherewe mu rugamba rw'ibyiyumviro n'ibishoboka n'ibyokorwa. Nashaka rero muduhe espoir kubera abarundi turi desespere. D'abord muduhe espoir mufatiye ku byo mubona, ku byoshoboka, atari ku madefete n'amasheke n'amabi akorwa n'irya ntwari. Muhindukize amaso, muduhe espoir kugira biduhe inguvu muri urwo rugamba. Murakoze. Ego urakoze, nawe baca bakwishura. Reka dufate uwanyuma muri no round yari
sinkimubona yari Vanessa Reynold sinzi ko yagiye umubona yari Vanessa. Ah, ntaco reka kubera deja Okay. ibibazo si bike Jérôme Innocent na Philbert nawe wereye hari ibyo bakubajije na Jenge naje guterera mu nyuma mufata Bon, je akanya noshobora kwishura iki kibazo ca nyuma ca Monsieur Nkongoro. Igituma ngira ama space kandi nabivuze kuva nkitangura kuyagira umwaka uheze n'ubu nkiyabandanya. Umuntu abandanya ata aya majoro si kuyata kuri jewe n'inyungu nyinshi cane. Ca mbere harimwo guhimiriza abarundi kubatahuza yuko igihe co gutaha cageze, igihe ko ibintu bihinduka carageze, ahubwo ku bwanje cari caranarengeranye si vuvure. Mugabo ubu toutes les conditions sont réunies. Abarundi nka bose vraiment 99% barabonye yuko Dede nta vyayo. Ica kabiri abarundi baratahuye yuko ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Mvuze kwica mvuze nti kwica nyene physiquement nkibi vy'abadede bama bariko bararigita abantu aussi kwica igihugu ukakimara. Nkibi twumva yuko Neva yafashe plus de 150 millions de dollars ariza amaze kwiba igihugu cacu bakayabika muri Guinée Equatoriale ayandi bakayabika muri Amerika na hehe, igihugu kigakena kikabura igitoro, abantu bakabura amazi bakabura amatara, nyene abantu baratahuye yuko ivyo bintu ntibikora ubwoko, biriko bikora umuntu n'umuryango wiwe hamwe n'abagenzi biwe. Ica gatatu inguvu za CNDD FDD, inguvu militaire bakubiswe muri Congo bageze habi, nabo nyene muri bo burya inguvu zivana na motivation. Muri bo bariko baratahura yuko ico gikenye uko gutoteza umunyagihugu finalement naco bimaze kuko nabo nyene iyo ibiciro biduze vy'isukari vy'amatara vy'amazu nabo nyene birabadugana. Hajya bahora bagenda bakavuga ngo igihugu baragifise ngo bazomesa Kagame ngo Union Européenne ngo bazoyimesa, ubu urabona ko aribo bambere basegereza abazungu. Donc ico cizere ndagifise kandi cane vraiment, kandi contrairement aux autres je ndabona yuko bagira bakubitwe vuba vuba. Ego Dunguma mbwira abarundi nti reka tugirize space abarundi bamenye ico abandi barundi bene babo biyumvira kugira nejo bundi hagize ubutwara azotware neza kandi atwarire bose. Nuko rero nimba cari cizere urukeneye nibaza ko mvuze amajambo menshi, reka ndeke abashitsi bacu bishure. Merci beaucoup. sinzi ko Innocent yotangura muhozi murashobora gutangura mu kwishura. Ego Modi yotangura hagakurikira Jérôme hama Jo Philbert. Okay, murakoze. Gukorera hamwe abari mu gihugu n'abari hanze ndibaza ko bisanzwe biriho kuko byose nibikorerwa ku maspace nibikorerwa habona cyane cyane hagize amasuje mwe nayo, donc biriho biteza kuzobaho biperenforcer etc. Kuko nta kundi biri bugende dukorera igihugu kimwe abari mu gihugu n'abari hanze ni imiryango imwe, nta neza y'abamwe itajanye ni neza y'abandi, bizogeraho bishika ku ma etape yandi naho byo encore une fois ntawo bivugira aha. Iki c'igisirikare rero cojua igisirikare baracishe mu mutwe, buri igisirikare ca kera cagendera ku ba officier fondamentalement kandi ariko bigenda mu kwiyumvira. Igihugu kiriko kirononekara abo officier bari instruit deja, sindi sûr ko abo bari instruit menga nta mwanya babitako muremure, baragera aho babona ati ibintu biriko biragenda nabi burya complot ya coup d'etat yamigoye, ariko barateba bakavuga ati wapi ibintu ntibikunda ndushobora kubandanya gutya, bagira ico bakoze. Abo basa n'abateshejwe umutwe par de clientélisme zitabaho ico gihe zirenze urugero. Clientélisme zishobora kuba zariho mugabo pas dans les dimensions nk'izi z'uno munsi, guca umutima abantu, kwica abantu facilement etc. Ngiye murazi kera ko ataba officier bicana facilement nkuko bicwa uno munsi canke abasirikare. Ibi byose byaradestabilije abasirikare, bibashira na ideologie babashiramwo yo kwitwa ko ari igisirikare c'abahutu gicunganye n'abatutsi etc. Donc ivyo biratesha umwanya abantu gusobanukirwa vuba.
Mu bintu biri fondamental en fait n'aya maspace agize ico amarako en plus y'akazi natwe dusanzwe dukora dans les médias no gusobanukirwa tugasobanukirwa kumwe kuko dusobanukiwe kumwe ibibazo uko bimeze biroroha nuko inyishu tuzisobanukirwa kumwe tugakonverja twumva ibintu kumwe kuko kuvuga ko ubutegetsi ari bubi ngira ntawe utarabibona ariko inyishu zo guhindura ubwo butegetsi zogenda gute iyo politike nziza yindi yoba iyihe haracakenewe ko tubandanya tudiscuta ntikibuza ko abakora ibindi bashobora kuba bariko barabikora canke bagerageza kubikora basha nta musavia azokoroka avuye mw'ijuru kabisa ntawe uzoza avuye mw'ijuru ngo aje kudutabara bigomba kutuvamo twebwe nyene mu buto bwacu muri limite zacu ariko mu kwitanga ku des uns des autres nico kizodukiza nta uzoza kudukiza avuye ahandi kabisa urashobora gufashwa n'abandi kuko kw'isi ama liberation yose ariko yama ameze nta liberation yigera iba y'igihugu cabikoreye yonyene haba hariho abumva urugamba rwawe bagufasha nibisanzwe c'est des lois universelles za solidarité ku bantu babona ikintu kumwe kandi abo mubibona kumwe nabo musangiye igihugu hari n'abandi muba mutagisangiye ariko bakavuga ati oya biriya bintu ntibishoboka kubandanya kuriya solidarité zirabaho mugabo fondamentalement ni wewe uri concerne ugomba kugira intambwe zikenewe kugira aho n'ugufasha aronka ahera kugufasha niba arafise solution nuko atayibona ni wa wundi agenda ni wa wundi arondera umuhora ufise mu kwaha ico mukiza ni ukuvuga ati ibintu aho bigeze tugiye kugwa mu cobo twebwe en tant que gouvernement twebwe en tant que système ico mukiza nuko yogira iyo solution yo kuvuga ati reka tuganire na bene wacu burya nyine tumaze imyaka duhiga batunaniye gutora twananiwe kubahuza twananiwe kubafata ibintu biriko birayangara byose twese turabibona nabo arabibona kuko utangiye umaze kuba umukuru w'igihugu ukavuga ngo igihugu ngo abarundi bananiye ngo ntibashoboka ben ni iki kiruta ico comme démission ça veut dire qu'en fait witsindagiye ngaho ubona ko atawukumviriza atawukwemera atawukwerekwa mugabo iyo solution rero nayo isaba courage politique atagira we ntayagira iyo courage politique perezida wa assemblée ntayagira wa sena ntayagira secrétaire général du parti ntayagira leta ntayigira aba officier bari kumwe nawe sinzi ko hari uwo yigira muri bo isaba courage politique basa n'abadafise c'est au-delà de ce qu'ils peuvent pourtant ni wa muhoro uri mu kwaba urondera bafise mu kwaha egera bene wanyu muganire vuga ati tubigenze gute bene wanyu utavuze ngo urya nave murya sindamukunda oya nawe umukunda utamukunda musangiye igihugu rero urumva rero solution ya neva yari kubiyo bwabyo courage sinzi ko azofara ironse be nabo bari kumwe kuko nabo siwe wenyene burya abasirikare basikigira commandement muri RDC bon hariho des commandements intermédiaires certains bazagumanye nabo uyu yavuyeyo sinzi ko yavuyeyo rwo definitivement sinzi ko agenda akagaruka sinobimenya mugabo nibaza ko batazoteba kuvayo definitivement bose bataha i Burundi kuko rapport de force ayigeze irerekana ko ataco bagishoboye gukora kinini c'est une armée en déperdition nkuko bamaze iminsi bari kwa muri kurahunga buri gihe chaque bataille uriruka uri en déperdition en fait kakubanye izi rafure z'abanyamurenge n'abitwa abanyarwanda zizokurikirwa na rafure z'abitwa abanyamurenge b'abanyarwanda b'abatutsi b'abarundi bazoza bayora abantu bivuge ko yari umunyarwanda yari umunyamurenge nuko bitangura nyine nuko bitangura utamiye hakiri kare hanyuma bazotwara umuntu yitwa ko ari umukongomani irregurier uyu azoba ari umuhutu badakunda atari kumwe nabo bimaze gutangura uko ntibigira limite kaba kabaye ni ukubitesha vuba bishoboka tukako bindura ishobotse yose kuko birya niba rutangiye guhora abantu uko basuka guhora abantu iyo bava kaba kabaye igihugu kiba cagiye nimurondere birebire ngo none ngo byo bisinyifiye iki we kabaye ubu n'umunsi amubaza inkokora akavuga ati inkokora wime inkokora none urapfa kubera uvuze inkokora utazi kuvuga inkokora uno munsi nabo ejo bazoja kurondera abandi bakorana nabo nibabamara
murazi ya poème mwese. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste, etc. etc. Gushika ko nabo kuvuga ati none ko tabuze ikintu nta ugisigaye. Donc il faut pas kurindira ko atawusigara abagitabariza umuntu kugira uprene conscience ko ari gushobora gukora igishoboka hakiri kare bitaragushikira, kuko burya abantu ni chaîne humaine. Bakuramo umwe ugahora, bagakuramo undi akurikira ugahora, bagakuramo undi akurikira ugahora, urateba gukuremo nawe. Nuko bimeze, niko byama muri histoire de l'humanité. Soit on se lève pour dire halt, ibyo bintu ntibishoboka, soit on attend son tour. Nta mystère irimo ndende y'abo bantu ariko barafatwa, ni ibyo, nta mystère irimo na gatoya. Bon, quel espoir pour faire partie du système d'une autre action? L'espoir doit être fondé sur l'action. Nibi biri muri action bwa hariho nibindi biri en cours aussi, kuko nitwopretanda ko byose ari ibi gusa, hariho nibindi bikorwa certainement bikorwa n'abarundi bemera kwitanga de diverses manières. Barari joro ko n'umutaga bariko baragerageza kuronka inzira zirashe. Espoir iriho kuko ikibazo twese turakibona, donc ahari abantu bariko bararondera inzira. Sinovuga ibirenza aho, mugabo je nibaza ko il ne faut pas croire que twese akazi kagarukira mu kuvuga. Oya, ntigarukira mu kuvuga namba, turavuga ariko turagerageza no gukora ibindi ndibaza twese ngaha. Sa murakoze. Ok, merci. Jérôme, yo kwishura aussi la question de série qui vient de passer. Hama tukaca duca kuri Joe Philbert s'il a un truc à ajouter. Hama tuce abandi question. Merci. Munkundiye mbanze nishure kuri ca kibazo mwari mwabajije ubwa mbere, mwari mwambwiye babanze babazana icyo ndacishura. Ibintu bitanu novuga bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD buguma ku butegetsi. Icya mbere ni uko abanyagihugu bafite ubwoba, bavuga bati ninashobora kugira icyo mvuze ndicwa, ndapfungwa canke nangazwe. Ikigero kabiri ni ugutiga kw'abatwara. Murazi ko mu gihe bari mu ishamba mu gihe bahunga benshi bafite ibikomere babayemwo, benshi bagahungira Tanzania, ntibashoboye kuronka akaryo ko kwiga kugira ngo bamaze gufata ubutegetsi nabo bazofate neza abantu. Umuntu yahungiye Kanembwa yarabayeho nabi, twizera ko bizohinduka ngira ngo kubahunze ubu, kuko tugerageza kubavugira, ariko bo babayeho nabi mu buhungiro, bakaca baza rero badushira ko badutako ibivumaro, abanyagihugu bakaza kwishura ubuzima bubi babayemo. Ico kiratuma baguma ku butegetsi. Ikindi naco ni ibintu bashizeho vyo gusenga, abantu ntibamenye imvo zituma CNDD-FDD ariko mukurikiranya amakuru nta na kimwe batavuga. Evariste Ndayishimiye yaravuze igituma bavuga ibintu vyo gusenga, igituma asenga kuwa kane ni kubera bacanamwo, hama baca baravuga bati reka tukishire ibintu vyo gusenga, umuntu azorahira afise Bibiliya mu mugambwe azoheva yubahe ivyo twapfunditse, kugira murabona bimwe vyaba vya Barajabu n'ibindi byaguma bisenyera umugambwe. Babishiraho mu ntumbero yo kugira ngo bamere nk'abakangira nyene ngo Imana ikiza hejuru. Abanyagihugu basanzwe ari abantu bubaha Imana b'abarundi, baca bibaza yuko ari CNDD-FDD ikunda gusenga. Ivyo rero abantu benshi babigwamo batabizi, batazi ko ari uruhendo atari gusenga. Ikigira kane ni ibihugu bifasha Uburundi canke amashirahamwe multinational. Ari vore abaharanira hagati y'akazina muntu kenshi twama twibagira, twovuga vyitwa business and human right, aho dufate nka Brarudi kugira ngo uyagirize ko ihungabanya agateka kazina muntu mu Burundi biba bigoye, mugabo birasaba kumenya eske ajya amahera bavuga bati nutanga amahera yo kubaka nk'intara par exemple, kubaka intara ukabona ngo Brarudi ya Tanzania, Limitere ya Tanzania, Leo ya Tanzania, ari ya multinational niyo n'abajya bimba ubutare n'abandi bakabigira ku mugaragaro bakabafasha, ari nabo batuma baronka amahera yo guhemba abakozi, donc bakoresha amafaranga menshi avuye muri multinational. Ikigira gatanu gituma bagumaho ni incompetence de l'opposition,
aho benshi bibagora kumenya ico irakoze komine ico bagwanya. Ni ukuvuga ufashe abapoza batanu bari mu Burundi na batanu bari hanze, umwe wese ukamubaza ikibi ca CNDD-FDD ntibazokubwira bimwe. Abo batanu bahunze nabo ukababaza ati mwahunze iki, nabone ntibaheze ngo bahurize ku kintu kimwe ngo bagire koze komine y'icokorwa kugira ngo Uburundi bukire. Hari rero ibindi bintu vyotuma CNDD-FDD icika inkokora canke igasenyuka. Novuga ni ukwiga abantu bari muri leta canke abanyeshuri biga mu ma primaire haba secondaire, akiga azi yuko azorondera akazi wenyene, azotanga akazi, akareka kwiga ngo uko azoba musitanteri, akareka kwiga ngo azoba mwarimu, akareka kwiga ngo azoba muganga, ahubwo umuntu akiga ati nzobaho, akiga nyene arondera amafaranga akibeshaho, kugira ngo ntibazomuhe ikiro c'umuceri bamubeshe ngo canke ngo bamukange ngo baramukura mu kazi, kugira ngo babe autonomie financière, bagire autonomie financière, abantu bivanemo ubunebwe, kuko babeho nk'abantu b'imfuvyi batagira abavyeyi, kugira niho abanyagihugu bazotimba bakamenya yuko ingene bibako, ku buryo bataguma biyumvira gusega. Ikindi naco abarundi dukwiye kwiga, haba bari hanze nabo mu Burundi, ni ukwiga gukunda igihugu. Ni ukuvuga ngo ubonye umuntu ariko arya igiturire ukamudenosa, uri mu Burundi ubuye nta kintu na kimwe ukironka udatanze igiturire. Ivyo vyose ni ibintu biriko vyica igihugu. Mbananije ko ari bitari bike kwanka akarenganya. Umuntu nimba ubonye umuntu bafashe bivuge, hama wanke ko bamurenganya, hama kwirinda amacakubiri. Ntubone ngo nuko bafashe umututsi canke bafashe ati uko uri umututsi ukavuga ngo ntaco gukora umuhutu wabo batwaye guca ubinuma, canke ngo nuko ngo bapfunze bunyoni yisha abantu, canke ntuze ngo ureke kubivuga utabidenosheje, ntabwo uzoba uri umunyamacakubiri nawe. Murabona yuko iyo banabone bafashwe turabivuga, nimba ndakugarika umunsi nawe yagize ikibazo baranavuga ko nawe nari mu bantu bari yubabatse imbere ya Yuriya tutazi ko ubuzima bwiwe. Ivyo byose umuntu abimenya akabivuga, abantu bakumva ibintu vy'amacakubiri ko atakibanza bifise, kugira ngo ntitumere nkabo. Ikindi naco ni ukwigisha abana bacu nk'abantu bahunze cane cane nibo ikicoraba, bakabigisha imico n'imigenzo y'ikirundi n'akaranga k'Uburundi. Abantu bakaguma bumva ko ari abarundi, bakareka kumva ko ari impunzi mu mutwe, bakareka nubwo baba ariyo bari, bakareka, kuko bizoca bigabanya amacakubiri ashobora kwaduka hagati y'abantu bahunze, aho usanga bamwe bitabaye diaspora, abandi bakita imico n'imigenzo y'ikirundi kigishwa mu banyagihugu. Ikindi naco cotuma isenyuka ni ukwegeranya no gutanga amakuru. Abanyagihugu nk'uno munsi nimba FMI yafashe ingingo yo kureka gutanga amafaranga miliyoni 200 vy'amadolari bagire bahenda ishimiye kugira hemba abakozi, bishoboka yuko ari kubera babandi bo muri PAMU aheruka kwirukana. Aya makuru rero umuntu amenye amakuru y'u Burundi akayatanga, niho havamo plaidoyer, bigatuma nabo bacika inkokora mu kuvuga imibi bizoba vyamenyekanye. Ikindi nababwira nuko aho abantu bahunze bakorera ama multinational, igituma bataronka baza ko investisa mu Burundi, nta kuntu wo gukoresha umurundi uri mu Bufaransa ukorera umuzungu, uwo muzungu kumva arakubaza ati mbega none hajya mu Burundi wanyibona naza ko investisa. Nta kuntu rero yoza ko investisa afise impunzi ariko arakoresha mu Bufaransa canke arakoresha muri Amerika. Ivyo vyose ni ivyo aba CNDD-FDD bibagira. Hariho rero mu bibazo twari twabajijwe, hariho uwabajije ati ko bigenza gute kugira ngo bihagarare ikibazo ngira ngo ca demokrate. Nomubwira nti nta muntu numwe ashobora kunyonga imodoka ariko arabira muri retroviseur hama ngo ashobore kuja mu mahigano, kuko uri kurabira muri retroviseur ugiye imbere wirukanga uragonga, uri kusubira inyuma ugira reverse naho urabira muri retroviseur naho uragonga. Ndavuga nti abarundi tubanze umwe wese ashira amaguru hasi, abanze yitahura uwo ari we, ashobore kuba yo kwitunganya kugira ngo avugane na mugenzi we, bimwe byose bavuga tubishire mu ngiro, kugira sinigwenda nabisubiramo, kugira ngo
abarundi dushoboye gushira hamwe dushoboye guhindukira duhindukiye turi umuntu umwe kuko bose abarundi dufate nk'abantu bahungiye abahunze babafata babise ngo bamujeri babise ko ari nyanka Burundi reka natwe yaho turi mbaye Margarita Barankitse yavuze ati iyo baduteye turamera nitwagenda tumere tunage dukure hama tugaruke turi umuntu umwe turaba imbere tutariko turakebaguzwa mu profizeri umwe atariko ari nyombora wenyene wundi umwe ngo turondera amasexe ataco afatiyeko ahubwo turabe ingene dukorera igihugu twese hama hariho abajije ati igituma abasoda batagifise ingufu ni kubera iki mu kubinjiza bababwira yuko bagiye kurwanira ubwoko ico ni ikintu kibi cyane ubundi bwo umusoda ari gukoresha ikibazo akagenda akorera igihugu bijya vyuko bashira mu bwoko mu gisoda mu mutwe akaba yarabishizemo agiye kurwana akagaraba akakurikiza itegeko ry'uwo basangiye ubwoko ugasanga narigeze kumva n'amakomandema yabaye muri Kongo aho uriya umwe nuko ndagisimbiye ko uriya yabatwara yarasanzwe afise akazi mu Burundi atwara division namba ari ya mbere mu gisirikare agatanga itegeko ku rugamba kandi atariyo ugasanga rero umuntu ashaka kumukurikira kukwiza amategeko n'uwo basangiye ubwoko uwo dasangiye ubwoko nawe akarondera ingene yicanoze komande mugasanga ntiriko zigenda neza kubera iki binjiye kubera ubwoko hama ari umuntu yabajije ati ninde azobohora igihugu bizogenda gute ni wewe ni jewe ivyo umaze kuvuga ngo turarindiye ngo bazoza kudutabara bazoza gutabara gute kandi nawe ataco watanze nega vyumve ko ari gwawe nimba utazoba ufise amafaranga utanga uzotanga amakuru nimba udafise amakuru utanga uzogenda usenge utanga amasengesho ariko twese tukaba twumva ikintu kimwe aho niho biheza bikagenda neza hariho rero umuntu yitwa Bright yari yabajije ati solution neva yoronka kugira abishoboye kuyodereza ikibazo ni kimwe nuko ibi turiko turamuhanura adashobora kubishira mu ngiro ikintu cihutirwa hamwe iyi tension irimwo iriho itagabanutse nuko wenyene yikubita kudeta ico nico twishobora kumukiza nahone akayikubita ariho abantu yemeye mu biganira kubera yankibimaramare akaba umuntu umwe muri bo bavuga bati reka twikubite kudeta ico coco kirashoboka iyo niwe basohotse neza kuko habaye nk'intambara dufate haragera igihe ataba gifise ijambo no kuvuga cyonyene ico iyo ni alternative yihutirwa mu gihe iyi tension barimo yo kuguma bakoresha ibintu by'ubwoko n'ubwicanyi bitakaze ariko akurikije ziya manuro muhozi yamubwiye kumviriza abantu batavuga rumwe izo manuro yazirose kenshi ntiyazikurikije bama bamuhanuye abo bahoranye ku rugamba nabo bahoranye barabamunsi naganire nabo bose barundi kuko niyo habaye intambara zamazihera ruko abantu baganiriye Oriyo kubasesa amaraso no gusambura ivyitwa ngo biriko birubakwa kandi atane biriho hotangurizo biganiro igihugu kigatwagwa abantu baganiriye bakagarukana iriya korodarusha hama kimwe cyo muri Kongo nari nacishiye cyo musoda bavuga ari mu Burundi yabataye uje afise akandi kazi mu Burundi ni naco gituma ubona bitagenda neza afise confident hama nibaza ko ibindi babivuze murakoze kuri kano cyane urakoze nawe Jerome reka tuje kwa Philbert nawe amere nk'abunganira hari ibyo bamaze kuvuga kumbure muhozi na Jerome ariko nawe ushaka guca kubazo nyine byagiye bibazwa nga karibu Joe ego murakoze uranyumva Galante yego cyane gatanu kuri gatanu sindabunganira ndavuga iby'iwanje nuko ndavyumva nagira mbanze mpere ku kantu kamwe burya Burundi ingorane dufise mu by'ukuri bisaba ko umwe wese ahaguruka kandi agahaguruka uko ashoboye kuko ikibazo c'amoko naho hari abavuga ngo ntikikiri ikibazo mu Burundi ahubwo kirakomeye très récemment ndafise abagenzi b'abazungu bakorera ishirahamwe ntirirwa ndavuga bagiye mu Burundi
bakubise y'amezi 3 baza babona bamwe twita ngo ni bicocoro babageze ko batanguye babandikira ama-email mu nyuma bariyizira hama bahageze bababwira ngo twashaka kumenya abahutu bari muri iyi shirahamwe tumenye n'igitigiri c'abatutsi bari muri iyo organisation yanyu. Abo bazungu baratangaye kuko bigeze kuba bakorera mu Rwanda bazi kahise kavyo baca bumva rero bashoboye kuvuga ngo abahutu ngo abatutsi ngo muduhe urutonde muduhe n'urutonde rw'abahutu bakora ngahanye kuko bavuga bati nakazi kabonetse kandi gategerezwa guhabwa abo mu bwoko bw'abahutu. Emwe nukuri bwakeye bataha bavuga bati ibi bintu batanguye kuvuga guca nutumva umengo bifitaniye isano na vya bintu vyo mu Rwanda. Ati twari tuzi ko naha babirenganye mugabo nivyo bariko barazana baciye batekera baragenda. Sico gusa opération ya Norvège je pense. Bon bashobora kuba arabo canke bakaba n'abandi umva nanse kududurirako mugabo nshaka kubereka ukuntu ikibazo mu Burundi c'amoko gikomeye. Muri 2015 muri juillet hari ikibazo cari gihari burya no mu makambi y'abasoda n'abapolisi inkoho baziryamako mbere hagakorwa amanama mw'ijoro yabo mu bwoko bw'abahutu hama bamwe bakaza barabwirana nivyo n'ubu vyasubiriye kuba n'ubu unye hariho tension idasanzwe hagati y'ayo moko abiri aho nabo ubu uye inkoho basigaye bazira abataziraje muri magasin d'armement ubu unye basigaye barara bacunganye ku jisho umwanya n'umwanya ntawuzi igishobora kuba. Reka ngaruke ku bibazo rero vyabajijwe Demokrate ndanyarutsa kuko nkuko mubivuze hari ivyo bagiye bavuga ko sindabigaruka ko Demokrate atabo hanze nabo mu gihugu bofatana mu nda gute gufatana mu nda hagati y'abari mu gihugu n'abari hanze ntivyigeze bihagarara ahubwo mvuga ko vyo bandanya nibo tuganira nibo batubwira ibiriko biraba harimo n'abari muri CNDD FDD bavuga bati jewe handimwo mugabo ndimwo ndi mu kazi hari ibintu bashobora gutegura ntashobora kunuma we bariko bategura kukugira nabi na kana kandi abantu baraje kubarondera bahereye hanaha bageza hanaha. Niyo collaboration ishoboka kubandanya duhana amakuru y'ibiriko biraba.